Mwaramutse maze imisi nkora amavideo ku bijanye na AI na fake news ico bita guerre médiatique aho abantu bakoresha Photoshop canke izindi systeme zo gutrika abantu ku makuru ya fake. Mbongiye kuri internet rero uno munsi mbona iyi foto ni kuri X n'umuntu yitwa Patriote mugabo boneka ko ari umukozi wa leta y'u Burundi canke CNDD-FDD account yitwa Patriote 257 avuga ngo the American army officers sent by President Trump are already in Kinshasa and have been welcomed by the Congolese president. The team of commandos from the USA will be deployed to eastern DRC where they will eliminate Rwandan terrorists with precision. No kuvuga ngo abasirikare baba ofisi b'Abanyamerika barungiswe na Donald Trump bamaze gushika i Kinshasa bakiriwe na perezida wa Congo. Abo bantu ekipe y'abakomando bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazorungikwa muri Est DRC, donc mu seruko mu rengero ntibombaze. Donc Eastern DRC where they will aho bazogenda kumaririza guherengeteza abateroriste b'Abanyarwanda na precision ikomeye cyane. Bo iyi foto ku muntu atamenye kuri internet nivyo pe uriya ni Tshisekedi turona sikare b'abazungu ngaha kumbore sinazuminze ngo ndabe logo bambaye turona abakongo hano. Yes n'abasoda b'Abanyamerika bari muri Congo. How kubera uvuga ko ari fake news cyangwa ko ari Photoshop cyangwa ko ari AI. Hang on. Ifoto ugize ikintu bita right click Google iraguha inzira nyinshi no pana Google donc Chrome iraguha uburyo ivyo ushobora kuyikoresha iyo foto kimwe muri ico ni search with Google Lens. Donc kugira ushobora gusearchinga ijambo Google ikigusearchingira ntuzeye iyo foto kuko kenshi na kenshi aya mafoto bari kuri internet abantu bakayakuraho bakaya actualiza kenshi na kenshi nabibeshe ntibanahindure metadata ukabona n'itariki yanditse ko ahantu nagize kubibona ariko tukoze kuri iyi foto uyiravye sinze ko muja kubibona. Okay reka niyigize inyuma iyi foto uvuga ngo the image shows a meeting between them, donc yerekana inama hagati ya Felix Tshisekedi na US Special Force ni Kinshasa. Yes ico nico kabisa. Bagakomeza bakavuga ngo erekana ibindi hanyuma yavuye hehe iyo foto origine yayo original cyakweka ikinyamakuru cambere cyayisohoye canke abo muntu yayikuye nimba mushobora kuhabona kanduze gatoyi kandi over here American. Okay give me a sec. Okay uje ngaha urana ko yavuye muri American something hari ikintu kiri hejuru yacu reka ndakivaneho naco kiri kuzibira I don't know mwe muri kubona ngaha. Okay je ndi kubona kuri internet Amerika yakoresheje abasirikare badasanzwe muri DRC kurwanya etc. Donc ni kinyamakuru kiri mu Kinyarwanda niho bayikuye ndiko ndagisoma nubwo kumbure mutakibona aha Kigali Today aha munsi. Bon hariho ikintu kivarenga hejuru mugabo mva niyo resultat reka okay ngenda gikoni feedback. Okay donc naha aho cavuye Amerika yakoresheje abasirikare bangahe Kigali Today, donc nako ari Kigali Today. Bon kumbena dubje cyane give me a sec. Amerika yakoresheje abasirikare badasanzwe muri DRC ariko ni 16 August 2021 16 z'ukwezi k'umunani mu 2021 niho iyo foto yavuye. Nta recherche nyinshi ngiye gukora click here kuri link nce kandi nsubire peut-être moving my picture make it smaller. Bon ariko d'ores déjà urabona yuko bariko bavuga ngo encore 16 August yanditswe na Siridiyo
Sebuharara. Aya manzina abanyarwanda muyavana hehe? Kuza mwita ba ntiruzoza ku Nyenda napfuye rubi, Kanyagwimo, Kanyamuhonja, Ndarusigiye ndi mu bansi, ngenda muri Rwanda uhungirehe. Alright. So, Perezida Antoine Felix Tshisekedi yakiriye itsinda ry'abasirikare etc. Bon, sinobijamo cyane mugabo cyerekana yuko ahari ku itariki haheze imyaka ine peut-être irenga ibi bintu bisohotse. Mugabo uyu mugabo ariko twumvisha yuko ivyo ariko vyabaye, bavuga uti no twereka amafoto uri kuravuga, harimo ifoto imwe ngaha mubona, hanyuma hariho iyindi foto ngaha, ego nivyo harimo abazungu benshi. Umanutse ya foto yo kuri Twitter iyi niyo foto yo kuri X mwayibonye, sinzi ko muri kwiraba, donc reka manure kandi gatoyi. Iyi ni foto kuri kimenyesha makuru niyi. Ani kukimenyesha makuru, hanyuma kuri X, nsubiye kuri X niyi. Donc ifoto imwe bayivanye kuri X, bayivanye ku kinyamakuru ca kera bacavuga ngo abasirikare bamaze kugera muri DRC. Donc no kuza muraraba ibi bintu vy'ama fake news bica kuma news vyinshi ni fake, no kuza murafyura amaso dore nko kumona iyi foto mu vy'ukuri ni ya fake. Bo sinzi ko kuri X abantu bari clever ivyo bakabibona. Kenshi na kenshi hagiye abantu babibona, umuntu wese ari muri media, uri muri media muntu w'Imana, jewe ko ntari muri media full time hagenda vyirengagiza, mugabo ko uri muri media imbere yuko utangaza inkuru kwera ngo abonye ifoto cyangwa video, ubanze ukore recherche nyinshi cyane kuko ngo hakikije ko ari original. Igihe hari ibintu vyinshi vy'amafake bibaho, yaba voice, yaba video, yaba audio, birashobora kuba ari ikintu ca fake. Bo mu makomente bavuga iyo foto yo muri covid, thank you, umuntu yabagunduye muhari muri covid ndibaza 2021. Okay, la message y'ifoto ivyihoze, ivyifoto vyihoze. Uyu nango la message ivyifoto vyihoze, no come on, wewe tweretse ifoto n'iryo message yose yagaze ku ifoto, ibyo bindi babarungitse nta tweretse inkuru y'imvaho. Aba bagabo nabo baratubesha. Daydreaming Bob, koko ibihugu bibiri M23 ibahabye bigeze ikinyarwanda kiragoye gusoma, sorry. Am I sure those guys have been fighting since their childhood? What am I sure batangwa na bakira abana? Okay. Let Americans play a peaceful role unless they will be ashamed once they start attacking them. Bo jeno bahumuriza ko abasoreka muri Amerika zo kuba mu bishamba muri Congo barakoze erreur muri Somalia ntibazorisubira. Nta musirikare wo muri bashobora kuza mu bintu vya ntuzeye intelligence, barashobora gufasha intelligence igisika bashatse, ibintu vya reconnaissance, ibintu vya training, ibintu vya assistance technique. Mugabo nope nzo kwibona ubona umukombata w'umunyamerika arika kombata muri kajya kavumbi kibuvira. Never ever umunsi mwamubonye genda kwemerera amadolari 1000 umuntu azobona umusirikare w'umunyamerika ariko aragwana. Washo kuno mercenaire mugabo leta ya Amerika Congress ikavota ngo tungaza muri Congo. No. Bashaka kustrikinga nivyo from amabaze yabo afise muri iyo sepa muri za Nairobi, mugabo ntabwo uzabona komba kuri tere ngo bariko bararasa naho. Forget about that. The delusion, they will safe keep us interest, US interest. Bo kandi ona ko beshi ba believe inze mu vyukuri kwa vyukuri. Jewe nta comment wonagira ko cyose ni fake news, so fake news doesn't ntabwo imerita ko biri guratumwanya. Okay, with the imbonerakure will protect Uvira. Imbonerakure. Okay, now the Americans have come to negotiate a deal. No, ntabwo abanyamerika baje. Nope. Are you sleepy or you are dream? I don't know what that is. Ibyiringiro byanyu bikingiye ku ngabo za Amerika. Ico no guseka umuntu yishimiye Amerika. Mbere muzi ko Amerika yagiye ikamara imyaka muri Afghanistan kirukana abatalibani kuma fightinga bagakomeza, none ubu Amerika yavuye abatalibani agasura kugifata. Abanyamerika nibo bashobora kuba trustinga muri Vietnam, bagenda bagwana aba Viet Congo ntiwambaza muri Nord, munyuma in the end baragitse baratsinda kandi Amerika irirotira. Donc dufite Vietnam, turafise even aho hafi yacu muri
muri Somalia mfite burya baraje barasubira inyuma kandi Afghanistan c'est très récent ndashobora kwizera ngo abanyamerika baza guproteja ugomba kugira igisirikare cy'iwawe. All right. Now, no, the world there serious President strike ever worked against freedom fighters. Indeed, yeah. It's so nta kwimvira uko. Uyu niwe yabibonye rero burya se muri 2021 nibyo bavugaga. Urabona ko aya mafoto uyu muntu ashobora kuyatora kuri tweet again ko bari muri 2021 kandi ko yari imyaka ine iheze kandi ntaco bamaze. Iyo ni preuve en fait umva ko muri 2021 baje sinzi article ngo ndabe kintu cyari cyabazanye mugamba ko haheze imyaka ine atakintu tubona nta progeto n'abavajije Congo omwe. Mbo sinsura kuraba grok. Okay, namwe mwaraje musubirayo mubunda bo ubu twizeye USA. Uziko rero abanyamerika ntibatsirwa urugamba. I don't know. Mu Banyarwanda mukwe kwiga Kirundi mukaza muri Kirundi c'est plus élégant. Okay, iyo bayita depression. Mugeze aho mwumva ko USA ariyo igomba kubakura mwisoko wa kigorgiwe ariko ko ari Congo abarundi canka abanyarwanda bitega ko I don't know ni Congo. Okay, ngo uyu muntu yaciye ashobora kurondera article originelle ngiyi yashyize ko itariki ayo foto yashirwe kuri internet. Iyi njiji mana yanje ikindi abigira bibona kubera ari ntabwo ari kigorgi yamfite iyi ni marinyite ni guerre médiatique yagira na mugabo icabazi no gukora majorité y'abantu bamukurikira abo bazimbonera kure n'abantu benshi sinzi kibazo baba bafise amfite niyo ravyo mu comment sinzi ko ari kutiga sinzi ko ari common sinzi ko ari indoctrination y'umugambwe mugona ko atakintu cy'ubwe na gikiye bigiye bashira mu comment yabo canke mu I don't know the way they think mbona menga bi strange nico tuma bandika tutere bêtise ko bazi ko baca bavyavara uko nyene. Bene Gisegeti na bene Rudigi sha mujye muba mukuru w'igihugu cyacu kiza cy'Uburundira. Okay, I hope they're coming for peace. Ntabwo bari kubaraza, don't worry about it. Bifite ibindi bakora Amerika ntabwo zoja kugwana muri Congo, don't forget, don't worry about it. Ariko nta ngabo mugira kugezaho muramya Amerika. Igihugu cyose kigomba kwiproteja. Amerika nayo kenshi na kenshi kwanza Amerika iproteja the strongest. America is on the side of the strongest. Trump ntakunda weak man. Trump ni macho man, akunda a strong man. Burya na ba Putin arabubaha na ba Xi Jinping kubera na muri Korea agiye kubona no mu North Korea. Trump agomba strong man. If you tell strong uja kubomboreza azoguha zamburuguri n'ibigoro byo kugabura abavyeyi mugabo ntazo fightinga next to you. Bo kandi Amerika abanyagihugu benshi ntibagishima ko abanyagihugu babo baraja gupfa mu ntambara zitafise akamaro bavuga ati bon uja kuziriki muri jungle of the Congo. Uvuze ngo ubutare no ko tamuntu azoteka ubutare muri Congo aburye yuko biri kose buzosohoka Amerika butegeraho bugeze. There's no need kwirirwa aja kwiyica. M23 yakubise SADC ikubita South Africa ikubita Tanzania yabakubise cyane wa mugabo we. Make it sense. People die from various causes each day, but president has such a luxury within the same country. I don't know. Sindatembera Chisekedi ngo ndaba ko muri lux yoba yayubaka backdorite nawe nka mubuto. Icyo nzi cyo amateka yamaze kwandikwa ko M23 yakubise ingirwa ngabo z'u Burundi, DRC, FDLR, Tanzania, South Africa, Malawi, Wazalendo, European Machinery, American Machineries, imitwe yitwaje intwaro 150, China, Russia, Ukraine, Brazil, Venezuela. Abose barusha iki abo muri Europe batsinzwe. All right. What's interesting for Burundi? Bon, sinumva nagici. Ninde wakubeshyera? Cyukora
M23 irafise abayivugizi simbona abantu bari ku ruhande bo ikindi izo mbona ko ndabacinda abandi bakirake nkimwanjije imwe none ko mutaza ngaha kuri X ngo muri ku supportinga uyu muhizi w'iwanyu mukavuga muti ye go USA. I was guessing themselves to eminate this Rwandan. Okay, ngo yabonetse witwa bya kuvuna. Okay, nimumwite interahamwe ariko neza ko ari umunyarwanda asanzwe. I was guessing that okay neza ko ari nawe nyana nagahemo en fait. Bon, nico ndikubaza imbonera kure muri he ko nababona mu kuri X na muri kudefanda ibita defandika avocat du diable. Anyway, donc ndumva bamwatatse icyo ukora aba bantu bari courage. Je narandikiye umwe akunze kuvuga defanda CNDD navuga nti ufite igikorwa gikomeye cyane. CNDD FTD iragoye kudefanda, iroteye Burundi iragoye kudefanda. Donc iyi ni fake account. Kumbure ishobora kuba yitwagwa na Reverien canke c'est pas prime niyo ngabo. Bashira ko ibintu vy'ama fake news no gushwana n'u Rwanda ariko nashaka kubamenyesha iyo mubonye inkuru kuri X ntimuyibelivinge mutabanje kwitohoza. Voilà, nico nashaka kuvuga. Mfashe article au hasard ko nandayibonye kandi uyu mugabo akunze kwandika cyane sino mube careful bantu b'Imana hari ubeshi bwinshi kuri internet. Kubisigaye generahira ko ata troops zo muri Amerika zizoza kuri muri Congo bashaka kuza gufasha ibintu vya reconnaissance n'ibiki mugabo kubona bari bahari muri 2021 atakintu bamaze sinumva ko abozo hari kindi bomara. Burya Trump kwanza afite ikintu bita hands off approach, ari ibintu bikomeye cyane kumbure ashobora gustrikinga mugabo ntashaka gurungika troops, American troops muri bihugu bindi. Ni nawe kwanza no baba influencije withdraw ya Afghanistan. So ukawizeye urukiza muri Amerika n'uburarindiriye uzozumbwira. Kubisigaye mugira weekend nziza mwese. Bye bye.